Imana se umukama wacu Yesu Kristo nihezagirwe. Iyo Mana nyene nihezagirwe kuko yaraduhaye igihugu ciza, iturema turi abarundi kandi turi abarundi b'incabwenge n'inkerebutsi. Uno munsi mfise n'akanyamuneza ko kubana namwe hano muri iyi paruwase. Ubwuzure bushasha bwinjiriyemwo ngaha mu Burundi. Mvuze ubwuzure bushasha kuko abarundi bamenye Imana kuva kera na rindi. Abarundi bemera Imana imwe. Hariho abahora babaza ngo igituma mu Burundi abarundi bose mu madini yose bunze ubumwe bataryana ngo ni kubera iki? Bose ndabishana no kubera mu Burundi ku muzi wacu twemera Imana imwe rudende. Imana itanga inka n'ibibondo, itanga byose, itanga ubuzima. Twavyemeye rero hakiri kare, tubimenya kare. Iyo Mana ntawureka kuyishimira ko ako kabangara katwibiye. Turabimenya, ntitwasenga Imana nyinshi. None rero muri iki kibanza ubwuzure bushasha bwinjiriyemwo bugaca butunywanisha n'ubwuzure bwa kera. Ntawureka kwishimagiza, nagomba dusubire tuyikenguruke mu kwikomera amashi. Jewe ndemeza neza yuko twamenye Imana kare, kuko ndavye n'imigenzo y'abarundi n'imigenzo ya bene Israeli vyinshi turabihuriyeko. Hariho ikintu gihora kintangaza mu Burundi, intama yamye ari kimazi. Tugaca dusanga muri bene Israeli kuva igihe Burahimu yashaka gutanga ko inkoko umuhungu wiwe hagacaza intama, nabo baca bayigira ikimazi. None twamenyanye gute? Hariho vyinshi nasanze duhurirako. Hama nsanga igihugu cacu ni igihugu koko gisa n'igihugu ca Kanahani, igihugu Imana yari yasezeraniye Burahimu. Mbere jewe ngahi muyaga ndahita nk'isikemu, kuko igihe yagenda muri Kanahani niho yashiki isikemu. Ndiko ndaraba neza, nkaraba ingene abamisiyonari bavuye ngaha bagaca bagenda imugera bakashinga katedrale ya mbere. Je hajya ncambona yuko ari Siyoni. Umuntu aca bibona neza yuko Uburundi bwahiriwe, kuko umusozi wa Mugera bahita mu mana za Mugera kuva ubwuzure bushasha butaraza. Kandi wari umusozi w'amahoro, kuko abasogokuruza batubwira yuko ufise ingorane urondera amahoro niyo bikugoye, ugasanga wakoze ikibi bariko baraguhiga ngo ugiye Mugera wacuronka amahoro, bavuga ngo Mugera nta kibi kihakorerwa. Hanyuma ndaraba nsanga igihe Yozuwe yari ariko arashikiriza amatongo imiryango ya Israeli, yarasigaje aho bita ngo ibisagara by'ubuhungiro. Iyo wakoze ikibi kimukora utabizi, ugasanga wagize isanganya, wacu uhungirayo ugacuronka amahoro. Nimugira rero ngo niko hari hameze, ugiye Mugera yacaronka amahoro. None uravye rero Sikemu karaba hariya Mugera bashinze katedrale ya mbere. Uburundi bwarahiriwe koko, si ibihugu vyinshi bifise nkaho, ni Israeli gusa. None rero turabarundi tugume twigenza nk'abana b'Imana. Twaraciye mu bihe bigoye aho shetani yari yaratwiziziye, turacanamwe ibice. Kandi twari dusanzwe turi bene Burundi tuvukana, ariko shetani razira ducamwe ibice. Aho muzobona urwanko hose abantu bankana, muze mucemenya ko shetani yinjiye. Kandi mu bitegere wowe ugaca ubwenge bwa mbere ukabona ko naka mufitaniye akazijya, uzoca uvuga uti shetani yinjiye, reka turabe ingere dusubiza hamwe, hanyuma dusabe umutima mweranda duhuze. Nico caduhuje no mu Burundi. Ntihagire uzokwicuza ngo abarundi mwibwirizwa shingiro twiyemeje ko twishikanye ku Mana iba ari y'umwami w'u Burundi. Ntihagire uzohirahira ngo have yicuza, kuko kuva kiyagiye mu 2018 nimwamubibona Uburundi bwaratanguye guhinduka. Nibona ko bufise akanyamuneza.
ariko murumva abantu bitwa bene Burundi, abarundi bari mu itongo rya Burundi agashobora kuryana kandi ari wabo atawushira uwundi, none bavukana mushirana hehe? Nyene rero twe twigenze nk'abana b'Imana, tumenye icyo Imana yaturemeye ikaduha n'igihugu ciza. Imana ntiyaturemye ngo twicare ngaho ngo ico gihugu tukirabarabe gutyo, yakiduhaye kugira ngo tubandanye tugisikura neza, tukigire iparadizo. Iparadizo ntishobora kuza twicaye. Nico gituma nkamwe bw'ugwaruka mwiga ngaha, mwige muzi ngiye gukora iki kuri iyi si kugira ngo nzemveho nanje ngiza ko ndayunguye keza. Nk'ubu twese twaca twibera abamarayika turi kumwe na mutima mweranda, mu myaka itarenga 5 mwosanga Burundi ari paradizo, nta nzara yohaba. Icambere hanyuma twohingura ibimana yaturemeye, dufise vyinshi, impuzo tukazikorera, amabati tukayakora. Uvuga ngo ntaba mu nzu nziza, isima tugaca tuyikorera. Uvuze ati sindira ku isahani nziza, isahani tugaza tuzikorera, kuko Imana yashize ngaho ubutare bwose kugira tuhindure, tubugire ibizotugirira neza mu buzima. Nico yabiduhereye. None rero mwabanyeshuri muriko muriga, iga muzi yuko muzohingura ibimana yaremye bikaba vyiza kurusha. Niwige uvuga ngo je ngo niko nigira ubwarimu ntibabwigira. Tubeho nk'abana b'Imana, abantu bashaka amahoro mu bantu, tubeho twiyunze turi bumwe, tubeho turiko turakora dukora ubutumwa Imana yaduhaye kuri iyi si. Hanyuma muze murabe Uburundi buzoba paradizo. Nivyo ndabipfurije. Erega igituma bavuga ngo Uburundi ntibuteye imbere nizijyanjyane zatwononye, zijyanjyane twamamwo twari kuronka umwanya wo gukora gute, twari kurima gute ngo turonke amahera yo kugura amabati, twari kuronka umwanya wo gufyatura amatafari gute, kubera twama turi mu njyane ngo ubwami butiyunze ntiburama. Imana rero iguma idufasha twebwe abarundi kugira ngo tugume mu bumwe, iturungikire mutima mweranda atwamemwo ko vyashobotse ko dushobora gusubiza hamwe tukiyunga, ntihagire ikizosubira kudutandukanya, ahubwo twese umwe wese azana ingabirano yiwe, uwundi yiwe, twese tuzishire hamwe kugira ngo twubake iki gihugu cacu mu mpande zose. None rero tugume dusaba Imana mushobora vyose kugira gume ahezagira ibikorwa vyacu.